Shalom shalom ndabaramukije mwese groupe b'amaso namwe shengero ry'Imana mwese Yesu abahezagire. Tugiye kuganira ku bibazo byinshi biriho bijanye no kubaka kunyuranye n'amategeko y'ishengero, kubaka kunyuranye n'amategeko y'Imana. Uno munsi ngomba tubwizanye ukuri mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko hari benshi bashobora kuza baremesha umuntu bakamubwira bati nta kibazo, genda wahukane, genda ukore divorce, genda ufate impapuro, hanyuma niwamara kuzifata hanyuma uheze ucugenda utore inkumi wifuza, utore umukobwa wifuza, utore uwona wese, hanyuma ucubandanye ucugenda mw'ishengero bace baguha impeta, hanyuma ucubandanye ukora ibikorwa, maze ugasanga ivyo vyahindutse umukino. Ngivyo nivyo biriko biraba uno munsi. Ndagira ngo nkubwire yuko ivyo vyose ari ubusa gusa. Abo bose nabaguhenda, kuko niwamara gushika mu kuzimu, niwamara kuja muri rwagobo aho uzosanga baraguhenze, uzokwimyiza ibamfu, uzosanga utagira uja niyuva. Nico gituma Imana igomba yuko tubwizanye ukuri. Abakristo tugomba kubwizanya ukuri, abavuga butumwa mugomba kuronka ivyo mubwira abakristo banyu, kandi mukaronka ivyo mubwira abantu kugira ngo basobanukirwe. Tugiye gusoma amajambo y'umuntu w'Imana Ezira. Ezira yahisemwo kuvugisha ukuri. Ezira yahisemwo gukoreshwa n'Imana, yahisemwo gukora ivy'ukuri. Amaze gusanga Abisirayeli bavuye mu buhungiro, baciye bafata abagore b'abanyamahanga b'abanyakanani baribo babira, kandi ari kizira, nk'uko uno munsi bimaze gukorwa n'abakristo benshi bibaza yuko ngo vyemewe, ariko ari kinyoma. Dusome Ezira igihimba c'icenda, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Ezira abarirwa kw'abantu b'Imana bifatanije n'abanyamahanga. Nuko ivyo vyose birangiye, abakuru baraza baramubarira bati, Abisirayeli n'abaherezi n'abarewi ntibitandukanije n'abantu bo muri ibi bihugu, ariko bakora ivy'ubuyobe, ivy'abanyakanani n'ivy'abaheti n'ivy'abaferizi n'ivy'abayebusi n'ivy'abamoni n'ivy'abanyamowabu n'ivy'abanyegiputa n'ivy'abamori, kuko ubwabo babiriye abageni bo muri bo bakabashingira n'abahungu babo, bigatuma uruvyaro rwera rusukirana n'urw'abantu bo muri ibi bihugu. Mbere abakuru n'abashinga ntahe nibo babaye aba mbere muri ico gicumuro. Bene data, abakuru, abarewi, abaherezi, abakozi b'Imana bose bagiye muri ubwo buhemu, bagiye muri ubwo bugarariji bwo kwabira abagore b'abanyamahanga, abagore b'abanyakanani. Aya mahanga tumaze kudondagura ngaha niyo Imana yaravuze iti ntihaze hagire n'uwa kirazira baziguriza, baze babamare, baze babakureho mu gihugu. Ari naco gituma kugeza n'uno munsi Abisirayeli bahindutse ibivume, kubera yuko bakomeje bifatanya n'ayandi mahanga. Mwene data, ndagira nkubwire, uwo mugore wabiriye ukamwabira udahanye impeta, ndagira nkubwire yuko kuri wewe iyo mpeta yawe ntiyemewe mw'ijuru. Uri umunyamahanga, kuko mw'ijuru ntiwanditswe. N'uwo mugore n'umunyamahanga, kuko mw'ijuru ntiyanditswe. Umugore wese adahaniye impeta mu rusengero yitwa umunyamahanga. Umugabo wese adahaniye impeta mw'ishengero yitwa umunyamahanga. Nico gituma ndagira nkubwire yuko abantu mwese mwakoze ivyo byose, kandi muri abakozi b'Imana, muri abaririmbyi, muri abaherezi, muri abasenzi, muri abasizwe amavuta. Uyu munsi ijambo ry'Imana rije kuri wewe. Ndagira nkubwire yuko atana hamwe ijambo ry'Imana rishobora kuboneka ryo gushigikira canke wo kwishigikiza. Hari benshi bitwaza ngo yuko ngo hari ibibazo byari byatumye biba kugira ngo babikore, ariko ndagira nkubwire yuko Abisirayeli bari babikoze kubera bari impunzi, baherutse gushika bavuye mu kinyago, ntibari bagira cepfo ca ruguru, ariko nticabujije yuko Imana irakara, maze itegeka yuko bose babirukana. Dusome hepfo ku murongo wa gatatu. Maze numvise ivyo nitantamurira kw'imvune, bo n'umutamana, nishikura umushatsi, nishikura n'ubwanwa, nicara numiwe. Maze aho ndi hakoranira abahindishwa agashitsi bose n'amajambo y'Imana y'Abisirayeli. Kubw'igicumuro c'abavuye mu kinyago, nkomeza kwicara numiwe gushitsa ku gihe cyo gutanga ikimazi cani kera. Mwene data, abantu benshi, ndagira ngo mbwira abantu benshi bumiwe,
bumva yuko bashobora kuza tugasenga, dusengera ishengero ry'Imana ryaranduye, ishengero ry'Imana ryarazimiye. Abantu benshi harabaye nk'uruvange, benshi barivanze bakumva yuko nubwo boca mbere bikorera ibikorwa, abamwe bakaba abajenama, abandi bakaja ku ngaburo yera, abandi bakaba abaririmbyi, abandi bakaba bavugishwa n'Imana, abandi bakaba abapasitori, ugasanga baratoye abandi bagore ngo nuko ngo habaye ngo basanze ngo hari icabiteye, ngo none ngo barikukanye abagore, ngo none ngo barashobora gusira gutora uyundi mugore, ngo gaca bandanya agaca yibera umukristo, ngo gaca bandanya agaca yikomereza ubupasitori bwiwe. Ndagira nkubwire yuko ivyo byose ari byo byatumye Imana irakara. Turabe hano Ezira igihimba c'icumi ku murongo wa 3. Nuko rero none dusezerana isezerano n'Imana yacu yuko twirukana abo bagore bose n'abana bavyaye, dukurikiye inama yawe mugenzi, niyabubaha icagezwe c'Imana yacu, kandi bigenzwe nk'uko ivyagezwe bigera. Imana ihabwe icubahiro. Ijambo ryabonekanye ko ari uko birukana abo bagore. Mwene data, woba witeguye kuja mu ijuru? Woba witeguye kwirukana uwo mugore atari uw'impeta kugira ngo uzoje mu ijuru? Kugira ngo aba bantu baba Bisirayeli by'ukuri bategetswe kwirukana abagore babo n'abana babo bose kugira ngo babirukane, maze bamaze kubirukana nuko rero bongera gusubira kwemererwa kuba Bisirayeli by'ukuri. Bategekwa kwirukana abagore babo, bategekwa kwirukana abana babo. Mwene data, inama zirazirigwa, nukuvuga baricara maze baravyicarira bategura yuko birukana abo bantu. Barabirukana kugira ngo boye guhumanya igihugu, boye guhumanya Isirayeli y'Imana. Mwene data, wewe uri kurahumanya ishengero, reka kurihumanya. Nukuvuga namwe bakozi b'Imana, mumenye uko muriko murabigenza. Ndagira nkubwire yuko Imana ihezagira incuro imwe, ntabwo ihezagira kabiri. Imana irahezagira, niyihezagiye ubwa kabiri ikonfirima wa muhezagiro wa mbere, ariko ntishobora guhindura. Twibuke yuko Yakobo amaze gutwara umugisha, Esawu yarushirijeho kurira, arataka, araboroga, arasaba kugira ngo bongere kumuha umuhezagiro wiwe, ariko Imana yari yamaze guhezagira Yakobo. Imana ntiyashoboye gusubira kuronka undi mugisha ihezagira Esawu, kubera yuko Imana yari yacaguye. Imana icagura rimwe, kandi Imana icaguye Yakobo, ariko Esawu yaramwanse. Mwene data, urya mugore wacaguye, nuko kumva yuko ucaguye, nuko nyene urya muhezagiro n'uwa mbere. Hanyuma rero uzosubira kuronka uwundi muhezagiro, ariko urya mugore wawe wa mbere apfuye atakiriho, niho uzosubira kuronka uwundi muhezagiro. Nkuko tubisoma mu gitabo c'Abaroma, Abaroma igihimba c'indwi umurongo wa mbere gushika ku wa 3, haravuga ngo canke ga bene data, ntimuzi yuko ivyagezwe biganza umuntu akiriho? Mbwiye abazi ivyagezwe, kuko ivyagezwe bihambirira umugore ku mugabo wiwe akiriho, ariko umugabo wiwe yapfuye, umugore aba ahamburuwe ngo ntaganzwe nawe. None rero umugabo wiwe akiriho yokwabirwa n'uwundi mugabo, yokwitwa umusambanyikazi, ariko umugabo wiwe yapfuye ntaba akiganzwa n'ivyagezwe bituma atoba umusambanyikazi, naho yokwabirwa n'uwundi mugabo. Mwene data, ivyagezwe ntibihinduka. Imana yacu umuhezagiro yahezagiye urya mugore wa mbere niwo muhezagiro w'ukuri, umuhezagiro yahezagiye urya mugabo wa mbere niwo muhezagiro w'ukuri. Naho wokwahukana ugaca ugenda ugaca utora uyundi, ariko umuhezagiro w'Imana n'urya wa mbere. Nuko niko Imana ibikora, niko ivyagezwe bikora. Aya majambo ari mu isezerano risha, ntabwo ari mu isezerano rya kera. Raba ari mu isezerano risha, bicerekana yuko ari ivy'ukuri. Hari benshi bitwaza ngo ivyo vyari vya kera, ariko ndagira nkubwire yuko mu isezerano risha wemerewe gutunga umugore umwe gusa, mu isezerano risha wemerewe gutunga umugabo umwe gusa. Benshi bariko barakora imikino, bakora amadivorce, baca basubira bagenda kandi abandi. Ivyo byose muriko murakina mwikinisha, muriko murakinisha Imana. Mbega muribaza ko muriko mukinisha Imana, ariko Imana yo ntikinishwa. Wa muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ntukine ku bugingo, urupfu rwo kujana we wa munyabyaha, uzoranduka gusa niwaguma ukora uko. Wewe uriko urakinisha Imana, uriko urakora ubusambanyi. Urya mugore mubana mutahanye impeta, urya mugabo mubana mutahanye impeta, bwitwa ubusambanyi. Urya mugabo mubana kandi uwa mbere akiriho, n'urya mugore mubana
kandi umugore wawe ambere umucanja akiriho uriko urakora ubusambanyi, hindukira wihane, wige ukoresha iyi nama Ezira yahanuye Abisirayeli kugira ngo birukane bajya abagore batazwi imbere y'Imana, bajya abagore batazwi mu ijuru, bajya abagabo batazwi mu ijuru, n'abana babo ngo ntibazwi. Mwene data, ndagira nkubwira yuko ari igihe cawe co kwiyeza, igihe kiri hafi. Uze wame wibukira ijambo umunsi wose uzomara, iminsi yawe yose ndaguhaye iri jambo, uze wamuryibuka kugira ngo rikubere icigisho. Nimba ushaka kuja mu ijuru, kemura ibibazo byawe akanya kakiriho, genda utumbera abakozi b'Imana ubabwire ibyawe byose nk'uko Ezira yakemuye ibyo bibazo hamwe n'abashingantahe b'Abisirayeli birukana bajya abantu bose, maze ihanga rya Isirayeli rirahumanurwa. Uno munsi hari umujinya ku isi, ku mujinya w'Imana, kubera yuko isi yononekaye. Abantu benshi aho kugira ngo bakizwe bariko baronona isi. Isi yaramaze kononekara, none hari abisi igiye kurimbuka kubera ubusambanyi bw'imonogoje. Isi igiye kubona ibara kuko abantu benshi bawuriwe bakanka kwihana. Ndagira ngo mburire abakristo, ndagira ngo mburire abakozi b'Imana, ndagira ngo mburire ishengero, ndababwire yuko mutegerezwa kuvuga ukuri, mubwize ukuri abakristo, mubwize ukuri, muvuga ubutumwa, mubwire abasore n'inkumi boye kwiroha, boye kugwa mu kaga babikinisha, bapfa gutora basubira. Ndagira ngo izi nyigisho zigishwe buri munsi, mugende mubyigisha mu ishengero, mubwire abantu bahukanye yuko batazobona ijuru batihanye. Mubwire abantu bakomeza gusambana ngo nuko ngo babiranye, bakibaza yuko kwabirana biba biheze, utabiranye utahanye impeta mu isengero ntaco biba bivuze, kuko burya busambanyi waba uriko burakogwa buguma bugenda bukogwa buri munsi. Nimwihane, nimwihane mwese abantu bacikiranye, nimwihane mwese watoye umukenyezi aruko afise uwundi mwana, uwo mwana afise umugabo wapfuye gutora, uwo mugore yari yaramaze kugenda kundi umugabo, hanyuma uramumwaka nawe uratora. Ndagira nkubwire yuko ivyo ari bara, kandi ivyo ni kizira, ni kizira mu bana b'Imana. Gutora umugabo yatoye uwundi, gutora umugore yatoye uwundi, gutora umugabo yifitiye uwiwe, gutora umugore yifitiye uwiwe, ico ni kizira. Nico gituma isi igiye kurimbuka kubera yuko abantu batihana. Nimwihane, ijambo ry'Imana rikujeko, nimwihane niko ijambo ry'Imana rivuga, maze mukemura ingeso zanyu, maze ubugingo bwanyu buhindukire, mwongere kubabera, mwongere kuba abana b'Imana, abana b'Imana bakijijwe, biyejeje, bitunganije, maze bitegura kuzosanganira umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero mwene data, Imana ikugirire neza. Nizere yuko aya majambo mwese muyabwirane, kandi wari we wese abwire mugenzi we. Wewe naho wowe umaze wubatse Kristo, ayo majambo yafate nkama kugira ngo uzuyabwire ujya muntu atarakizwa, uzuyabwire ujya muntu azoza kubaza aje kuguhanuza. Hariho n'abantu benshi baza baremesha abantu, bakabaremesha bababwira ngo nta ngorane, ngo nta ngorane, ngo witoreye uwundi mugore, ngo kubera ko umuhoye ubusambanyi ngo ugaca umwirukana, ngo ugaca wishakira uyundi, ngo nta kibazo, ngo ivyo byose nta ngorane. Ariko ndagira ngo ndakubwire, iyo mikino yose muriko murakina Imana irabibona. Ndagira nkubwire yuko ivyo byose bizotuma abantu benshi barimbuka, biriko urarimbura ubugingo bwawe. Reka kwifatanya n'umusambanyikazi, reka gufata ubugingo bwawe ngo bufatanye n'ubw'abasambanyi, ngo utangure gusambana, usambana buri joro buri mutaga, ukuryamana n'uwo mwubakanye ntabwo biba biri mu kuri, kuko atamasezerano y'Imana mu ijuru yabibasezerani, kuko wakoze ikinyume kinyuranye. Ivyo bimaze gutuma mbere n'abakristo benshi bazimira, bamaze kubona n'abapastori babigiyemwo nabo bagatangura guhana impeta ubwa kabiri. Ugasanga umuntu yasubiyemo guhana impeta ubugira kabiri, agasubiramo guhana impeta ngo ko naho maze kuronka impapuro ngo zatanzwe na leta, ngo yuko bampaye urupapuro rwo kumusezerera, ngo ubu rero ndemerewe ngo kuja gutora uyundi. Mbere agacaza gukwa, mbere agacaza gusaba, mbere ugaca usanga baramuherekeje, bakavuza indirimbo, bakambara agatimba. Ivyo byose, ivyo nibara, ivyo ni kinyoma cambaye ubusa. Uwo n'umuvumo
uko nukuzuza isi urugomo. Mwene data, isi igiye kurimbuka kubera yuko abantu benshi bamaze konona isi barayononye, barayihungabanije, bayifashe uko utariko, ibintu baravyononye. Mwene data, ndagira nkubwire ngo ni wihane, wewe musore wapfuye gutora, wewe musore wapfuye gushika umuhindo, uwo mukenyezi watoye utabanje kuja kubonana na pastori, ndagira nkubwire yuko ari kwihana ugaca bugufi, maze kumva yuko uranduye, maze ugatangurira hasi ugasubira gutangura bushasha, maze ukongera kwihana. Wewe watoye umugore wanje gusambana, mukabanza gukora ivy'ubusambanyi imbere yuko mukora ubukwe, ico ni icaha kandi muzobibazwa mutihanye. Nimwihane umwanya ukiriho, nimwihane igihe kikiriho. Yesu Kristo ari hafi kandi yiteguye kuza kubaza ivyo mwakoze mukabikora ibigirankana mwitwa abakristo. Iri jambo ry'Imana rije ku muntu wese yitwa ko yabatijwe, yitwa ko asenga. Mbere benshi usanga bagwanira ibiti mw'ishengero, abandi ugasanga bagwanira kuza gukora ibikorwa, abandi ugasanga bagwanira kuba baririmbye, abandi abajenama, abandi abadiakoni, abandi ugasanga bariko baragenda gukora ibikorwa vy'ahera kandi bakoze ivy'ubugarariji. Mwene data, ijambo ry'Imana ryongeye kuza kuri wewe. Nurandure, randura igishitsi ciwe cose, randura n'imizi yose. Ndakuraritse tuze duhurire mu ijuru, ndakuraritse dusanganire Yesu hazozira, ndakuraritse ntutebe, wihane hakiri kare, randura ukemure ibibazo hakiri kare. Umwanya ni uyu nyene, nayo je uca ucana yandi. Niwumvira impanuro ya Ezira yarahanuye, amaze gusanga bavuye mu kinyago, baciye bitwaza ngo kubera bari impunzi ngo hingerero ngo bace bakora ivyo bishakiye. Ariko Imana suko ikora, benshi bazokwitwaza inzitwazo ngo nari impfuvyi, abandi ngo vyari ngombwa ngo kubera yuko yari yampemukiye ngo nanje bica bishakirwa yuko nca ntora uyundi ngo ndamwereke yuko ntakwiye guca mfuko nyene. Ndagira nkubwire ko ivyo vyose Imana ntiyumviriza, ntabwo yumviriza bene izo nzitwazo. Ubwo gwitwazo uca wireguza. Icambere wo kwireguza nukumva yuko usaba Yesu amaraso yiwe akaba yakoza, kandi amaraso Yesu akogeje ucurandura ico caha, kandi umaze kukirandura uca wirukana ba bagore b'abanyamahanga, uca wirukana Abisirayeli ngo birukanye n'abana n'abagore bose, maze kugira ngo igisagara ca Yerusalemu congere kwezwa. Mwene data, kugira ngo umubiri wawe wezwe, kugira ngo umubiri wawe ube urusengero rw'Imana, niweze umubiri wawe, niweze ubugingo bwawe. Urakeneye kweza ubugingo bwawe, urakeneye gutunganya ingeso zawe mwene data, kugira ngo umubiri wawe ube urusengero rw'Imana. Yesu Kristo abe muri wewe, Yesu aragomba kuba muri wewe. Hindukira, garuka, ibibazo vyawe vyoye kwama bigaruka, kuko niyo ujyanye umutima urasimba ati ivyo byose naracumuye. Kubera ico nico gituma nkubwiye ngo hindukira wihane, hindukira urondere Yesu Kristo. Nuko rero wewe wamaze kumva yuko hageze ko ukemura ikibazo ca bugufi, hanyuma rero wumve ko ugenda kuja imbere y'abakozi b'Imana bagufashe kuko uzorimbuka utihanye. N'igihe cawe co gukizwa, n'igihe cawe uva inyuma y'amajwi y'abandi bantu bayitwa abakozi b'Imana atari bo bagubesha, bakubwira ngo nta kibazo, ngo ntaco bitwaye, baraguhenda. Yesu Kristo yavuze ati hariho abikona kubera ubwami bwo mw'ijuru. Hitamwo kuwikona kubera ubwami bwo mw'ijuru, canke uhitemwo amahirwe yo mw'isi hanyuma uzorimbukanwe n'abandi. Kuko hari inzira zibiri kandi abazicamwo bose baratama, ubasambanyi baratama, inkone nazo baratama, abarondera ijuru baratama, n'abarondera ukuzimu baratama. Mwene data, ariko ndagira nkubwire yuko ngo iherezo si rimwe. Umwe azoja mu muriro ibubamfu, uwundi aje mu ijuru iburyo. Ngwino twigire mu ijuru mwene data, ndakuraritse twigire mu ijuru, tuje gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Kanguka mwikangure, igihe c'inzamba y'akabanga agiye kuvuga, inzamba y'ihereza igiye kuvuga, vya bimenyetso byose biriko birashika. Yesu Kristo agiye kuza gutora biwe, gutora bakijijwe, gutora bamwizeye. Eheraba wa mwansi shetani arimwo arazimiza isi arimwo arayonona, arimwo arayisukamwo ubujiji. Uheraba noneho benshi bagiye kwisukamwo vya bishinge bitera inshinge, baca bahinduka nk'ibikoko, babe batagira ubwenge. Urunganwe rugiye kuvuka, hagiye kuvuka urunganwe rutazi iyo ruja niyo ruva. Abana bacu, abana bejo bazomererwa gute?
mwene data nimuze dusenga Imana, nimuze duce bugufi turondera Imana, nimuze twihane, nimuze duhamagara Imana mu bugingo bwacu, nimuze tureke gukora iby'ubugarariji n'iby'ubuhemu, ibyaha abantu twagendeyemo nimuze tubyihane, nimuze duti icaha, turandure icaha n'imizi yaco mu izina rya Yesu. Randura musore, randura mugabo, randura mukenyezi, niwirohoze umutima, wisuzume, wibaze ati iyo byose narahemutse, ati iyo byose nakoze nabi, numva impanuro zitarizo, nakurikiye iby'umubiri gusa ari iby'uruhendo kandi n'iby'akanya gato, kuko ejo buca bucana yandi, nta gihe kigisigaye, iminsi igiye gushira, igihe kirarangiye. Mwene data niwongere kuzuzwa mpwemu yera, maze wumve yuko ugomba kwihana by'ukuri, maze ikicaha c'ubusambanyi congere kuranduranwa n'imizi mu izina rya Yesu. Nimba ugomba kuba mu ishengero, ukaba ugomba gukorera Imana, randura ico caha, kirandure maze ukirandurane n'imizi mu izina rya Yesu. Nagira ngo ntere intege abantu benshi baronka abantu babahanuza bati mbega tugire dute. Ntuzutinye kubwira umuntu yacikije umubwire yuko atazoja mu ijuru, ntazoja mu ijuru atihanye. Ntuzubwire umuntu yapfuye gutora umugore yamaze kwahukana, aja afise uyundi mwana akapfa kuza, hanyuma ngo nawe uramutoye ngo nuko nawe ngo uruko nyene mugaca mupfa gutorana, ntuzoja mu ijuru, kuko ico ni icaha, kuko waravanze ibitavangika, kuko uwo mugore afise uwiwe ariko nawe uwo si uwawe. Nico gituma ugomba gusuzuma maze ukihana. Ndagira ngo mbwira abakozi b'Imana, iyo muhanura mwige kubabwira, mubabwiza ukuri, kuko ni hahandi azogera imbere n'ubundi asange ururembo rurugaye, asange ntafise hamenera, azododora banke kumugururira, hanyuma aca atangura avuga ati niko bambwiye ngo barampenze, kandi ico gihe ntazoba gisubira inyuma, igihe co kwihanagiza wacaraheze. Nico gituma ari uyu munsi wo kukubwira aka kanya, reka nkubwire wumve, hanyuma rero uhisemwo, maze uranduye urandurane Satani n'igishitsi ciwe n'imizi yose mu izina rya Yesu Kristo. Umwanya ukiriho, tugiye gusenga Imana. Imana ikugirire neza. Urakoze Mana, ndagushimiye cyane Mwami kubw'aba bene data bamaze kumva ubutumwa bwiza. Mwami wongere kubaha guca bugufi, wongere kubaha guca urubanza mu izina rya Yesu, maze wongere gukizwa, bongere kumva ko bagomba gukizwa neza, wongere kumva ko bagomba kuja kwitanguriro ryo gusubira kuja ku murongo bagakiza. Mwami Yesu Kristo, bongere gusobanura amajambo yasobanukirwe, bamenye yuko ijambo ry'Imana ritabesha kandi ntiryorohereza, ntirigomba gucisha ku ruhande. Mwami w'icubahiro, benshi barabahenze, imitima yabo yarabahenze, umibiri yabo yarabahenze, barahenzwe Mwami bagwa mu caha. Nuko rero iyi ni isaha yo kugira ngo Mwami bongere guca urubanza, maze barandura icaha mu izina rya Yesu. Barondera abakozi b'Imana babatabare, maze babakemurire ibibazo mu izina rya Yesu. Barondera uhoraho bigishoboka kubonwa, maze amwambaza akiri hafi. Ndabigushimiye Yesu, urakoze n'ubishimirwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data urondere umukozi w'Imana, mushake abakozi b'Imana vuba na bwango, hanyuma babakemurire ibibazo hakiri kare, hanyuma mwihane, maze muheze mwitegure kuja mu ijuru. Nuko rero Yesu abagirire neza.